Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Nawe urashaka kuronka igitangaza cyawe no munsi? Kwirikirana ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Woburusha, woburemerewe, wofisi ibibazo waburiye inyishu, wobugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wobugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Nkeshimana, womwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Kaze muri uyu mwanya udasanzwe, umwanya w'ikiganiro ivyo Yesu akora. Ni ikiganiro ciza cyane abantu benshi rero mukunda hirya no hino. Mukaba rero muri kumwe na Pastor Nkeshimana wo mu ishengero rya Hope Church. Ni ikiganiro cy'ishengero rya Hope Church. Hope Church rero aho ikorera ni mu Carama Gahahe kwibarabara rya 11, no kuvuga ahantu benshi bazi rero cyane ni kuri station iri kwibarabara rya 10, no kuvuga amabisi asanzwe katira. Ugeze aho nyene amabisi akatira ni kwibarabara rya 10, ucurengana ukaja ku rindi barabara rya 11 riri hafi y'uruzi Gikoma. Ni barabara bita iry'amabeni, ariko ni barabara rya 11, aho niho ishengero rya Hope Church rikorera. Rero iki kiganiro ni ikiganiro kikwereka ivyo Yesu akora. Yesu arakora ibintu bikomakomeye vyiza cyane ku bantu benshi batandukanye. We upfa kwizera gusa, nawe aragukorera ibitangaza. Hari ivyo Yesu ariko arakora ku isi rero hirya no hino, ariko nabikora no mu ishengero rya Hope Church. Tuko turabona ibitangaza bikoreka, tuko tubona abagwayi bakira, tuko tubona ibimuga bimuguruka, tuko turabona abatahora babona, basigaye babona, tuko tubona abantu bafise ingwara zananiranye kwa muganga, tukabona Yesu akora ibitangaza. Si twe dukora ibitangaza, ariko rero ni Yesu ariko arakora ibitangaza aho ku ishengero rya Hope Church. Turagwaye kaze rero, turagwaye kaze kuri iryo shengero rya Hope Church. Turakubwira na programme ingene igenda aho rero ku ishengero rya Hope Church. Programme nuko kuwa gatatu twama dufise amasengesho yo ku Karago. Amasengesho yo ku Karago aho ratangura saa 3 zo mu gitondo agashikana saa 7. Murumva ko ari umwanya muto cyane, amasaha 4, ariko muri ayo masaha 4 tukabona mu ikiganza c'Imana. Yesu twama tubona akora ibikomeye nibihambaye. Nivyo Yesu akora, arabikora kabisa kandi bikagaragara. Tukaba dufise rero na amiga yo kwa Mungu. Nk'uyu wa Mungu rero, nk'uyu wa Mungu turiteze kubona ivyo Yesu ariko arakora kandi byinshi cyane. Ego ntaco bitwaye ikibazo ushobora kuba ufise n'imyaka ukimazemwo. Rashobora kuba ukimazemo imyaka myinshi, rashobora kuba ukimazemo amezi menshi, rashobora kuba ukimazemo ibihe byinshi cyane, ariko ntaco bitwaye. Ntaco bitwaye ururimi uvuga, ntaco bitwaye igihugu wavukiyemo, ntaco bitwaye amashuri wize cyangwa utize, ntaco bitwaye intara wavukiyemo. Ivyo ntaco bitwaye. We upfe kwemera gusa ukizera ijambo ryiwe, urabone ubwiza bw'Imana. Yama yakoze byinshi cyane kandi byinshi cyane, kandi benshi twama tubona bariko barashinga intahe. Ndaza guha mbere na zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora. Si nazose wanashaka, tuza guha nkenya cyane muri zo Yesu ariko arakora ibitangaza. Yesu ariko arakora ibitangaza byinshi cyane, kandi benshi tuko tubona bagirirwa neza, tuko tubona benshi babona ikiganza c'Imana. Rero ndaza guha intahe nkenya muri zo z'ivyo Yesu ariko arakora, kugira ngo nawe ubone ivyo Yesu ariko arakora, ko nawe ashobora kubigukorera. Ego ashobora kubigukorera. Nawe ushobora gukora akazi gakomeye canke akazi kaba yabaye, aho hose Yesu ashobora gukorera ibitangaza mu buryo ubu canke ubundi. Uyu mwanya rero mu kanya ngira ndaguha akaryo ko gukurikirana intahe zimwe z'ivyo Yesu ariko arakora. Mugabo inyuma yaho ndaguha umwanya uko tuganira ku majambo y'Imana, ariko yongera ndaguhe intahe zimwe mu byo Yesu ariko arakora. Nakubwiye na adresse y'ishengero aho dukorera. Mugabo rero naguha na telefone zo mu protocole, kugira ngo no mu gihe ushobora kuba wajuragiritse ukasanga kumbure wahibagiye canke ndazi, urashaka gukoresha izi nimero 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3.
ego 68 09 08 03. Izo ni nimero zo mu protocole y'umushinga rya Hope Church. Urashaka guca umutelefona maze akakubwira kumbure n'izindi programme, ariko kandi akubwiye ko twama dufise n'amaselule yamaba buri wa kabiri, misi yose kwa kabiri twama dufise umwanya w'amaselule. Turagwaye kaze rero kumbure urashaka kucubwira uwo muri protocole ukamubwira aho uherereye, nimba ufise ikibazo barashobora no kugusengera muri selule ya hafi yahuba. Turafise amaselile ari hirya no hino, hari n'igihe usanga hariyo selile iri hafi yawe muhira. Reka rero imbere yuko tubandanya n'ibindi tubahe akanya ko gukurikirana intahe z'ivyo Yesu ariko arakora mu ishengero rya Hope Church. Si byose mugabo ni gice, ni bimwe muri ivyo Yesu ariko arakora. Reka tubahe kaze. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Hivi nasikia mzuri. Ubu numva neza. Vuga mu Kirundi Ubu numva neza. Anasema na Ivyo nasikia vizuri, mikono kwa Yesu. Avuze ati numva neza, amashi kuri Yesu. Funga sikio hili. Haleluya. Amena. Anasikia vizuri jameni. Haleluya. Amena. Unaitwa nani? Naitwa Irakoze Maombi. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Neza cyane. Ubumva gute? Neza cyane. Ubumva gute? Neza cyane. Ugaruka ugutwi. Funga sikio hilo. Aha. Uitwa nde? Ndikumana Medecine. Mikono kwa Yesu. Amashi kuri Yesu. Yesu ni mzima jameni. Yesu ni mzima nshuti. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Jewe naje mba muhira numva mbabara ngaha kubikanu cyane gose, umutwe ugumeneka nkumva mu ndi misonga ari myinshi, ariko rero mu kanya twariko turasenga nayumva umengo ni umuriro uri kuraka munda, byose numva byaheze Imana ishimira. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Jewe ngaha mu maguru sinafunya ngo gire gutya. Hanyuma rero aho musiguriye mutu umuntu ahababara nahakoreko, none herabo kuguru ko dakugira. Oh, haleluya. Amena. Bwana Yesu asifiwe, tupige Yesu mikono. Amashi menshi kuri Yesu. Anasema alikuja hawezi kufanya mguu namna hii. Yaje adashobora gufuna ukuguru. Sasa hivi ameweza. Rero uyabishoboye. Bwana Yesu ni mkuu. Mwami Yesu arakomeye. Nakwambia leo utakutana na afya yako. Nakubwira uno musi ugiye gurana. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yewe nkiza navuye muhira numva mu maso nari maze iminsi amaso anja, ariko nasenze hajya muvuze ati umwe wese akore aho umuntu wese ababara, nca nkora ngaha mu maso numva nkanuye naciye numva umuyaga kayagume ngo gahusha ari keshi, ariko ubu misonga yaheze. Haleluya. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Ndiri umunezero udasanzwe mu mutima wanje. Yesu abahezagire. Narifise probleme yo mu mugongo, kubona umuntu nka jewe nkiri muto ngwara umugongo, ariko Imana ikaba yankijije guhera uno munsi. Haleluya. Hama nari maranye ingwara yagira nkwirane umwaka, ngwaye mu nda, ngenda nonda simenye ivyari byo mugandamenye ingwara ngwaye. Mugaye igihe nako ndasenze nyene shize mu kwizera, ciye numva mengo n'umuntu asutse kwa amazi akanye, cyanda siduka nyene nukuri ubu mu nda numva meze neza. Yesu abahezage. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu nashimwe. Ndabanje kwagumira mu izina rya Yesu. Amena. Ni rya mbere ninjiye hano hantu, kandi ni rya mbere nyene kubera nabajije ko namaze igihe kinini bisigisa cy'ingwara cya estoma n'amaso, ariko ndasenga narivuje mu baganga batandukanye hirya no hino, muganga afata imiti ariko bikanka, nganguma nizera mvuga ati igihe ntazi nshobora kuzokira. Rero maze kumva
kw'iradiyo kubera ndakunda kumva izi radiyo kenshi cyane numva igikorane kubera nibagira kabiri ndacumva ndavuga ati Imana iki gikorane ikizonsiga ndifuza yuko nzotuma ngenda n'umunsi n'umwe ariko nkagenda nkabona ibitangaza vy'Imana ndifuza yuko nzokira bigenze uko rero jewe niho uno ejo niriwe ngwaye cyane gose numva estima yanje imbaye satani kugira angwanye kugira sinze kuzi no musi ndara ngene numva merewe nabe ariko ndasenga ndavuga Imana no musi intego zo kugenda gusenga ndahera mu gatondo ndyutse ndabaza umuti ndasavye n'umundangera ahantu ndahaza ariko iyo grize ntayonzi Imana rero yabikoze ndaza ngaha ndabaza ndahashika none ibitangaza Imana inkoreye ubu numva nakize ngene numva umubiri merewe neza kandi n'amaso n'umwene ndabona neza ndagira nkuko ndumva nataye n'ikaramu ndandika ndabona ko nshoboye kwandika hari ubitakunda ko nsoma Yesu nahabwa icubahiro amen. none inge ndambaze kare ntiwashobora kwandika canke ngo usome neza? sinashobora kwandika nambaye amarori mugubu ndafata ikaramu nkandika igiharuro nkakibona neza. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe, Yesu agira neza cyane. Jewe nanje nari naranyazwe gusenga, hari haciye nk'amezi 3. Naje nyene nihebuye no gusenga nabifata ibisanzwe, mugaye nicaye hariya anye numvise umuriro umanuka muri jewe, numva ubushobozi bujari bwinshi, numva inkomezi ziragarutse. Yesu nashigwe hejuru. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Ndabahaye mwiriwe mu izina rya Yesu Nazareti. Amena. Nanje mpagaze ngaha nshima Imana. Genda umunyesare uno munsi sanzwe nkora akazi ko gusiga amarangi. Boss yari yambwiye ko ngurira irangi ariko nyansanga ntaryo yaguze. Numva ubushobozi bwo kwinjira mu iki gikorane. Novuga ati Imana ibahezagire. Naje numva mu ndabitagenda neza be n'amaso. Amaso ubu ndabona neza, numva atani misonga. Imana ihabwa icubahiro. Yesu ashimwe kandi nanje naje nk'umushitsi navuye aho haruguru muri rirare nasengera muri Eglise Emmanuel Nyambuye. Nukuri navuye muhira numva umenga kwizosi ndemerewe cyane, nari nikoreye igiseke c'amavoka n'imiwe. Navuga ati ariko mu izina rya Yesu naho bigenda gute jewe ndaza kubona ibitangaza by'Imana. Nukuri navuye muhira numva mu maso ntabona, numva ibisonga mu maso. Ukuri Imana ndashima Imana kweri ubu ndabona nukuri nibitangaza Imana yakora. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Wasifiwe. Amen. Nami nataka kumshukuru Mungu. Naje ngomba gushimira Imana cyane. Nilikuwa na matatizo ya roho na macho. Naifisi ingorane y'umutima n'amaso. Basi nilikuwa roho imenisumbua sana. Rero uwo mutima n'ukuri wangora cyane. Lakini namshukuru Mungu nikupasha kuya pajuni niko vitu vinanilemera sana. Kuko narifisi ibintu bindemera ndatineza kuza. Namshukuru Mungu ni saudi anza tukuomba. Ndashima Imana igihe watangura gusenga. Aho narindi numvise ingombe z'Imana. Pako kitu nimepokea. Haleluya. Amen, amen, amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Tunashima. Je nanje sinumva ingene no bivuga. Je nsanzwe mfise amasoni yo guhagarara ngaha. Nukuri nagira ubwoba no kugira amakuru kurabona nagumye ndindira. Biranka pomva honde ariko je nafatwa ku mugoroba amasakanja cyane nkatukura amaso bimwe biteye ubwoba. Kwa muganga nagiye kuyipimisha bambwira ngo igitigu sanzwe mbana n'umumama ndamubajije ingene vyogenda arambwira ngo ico gitigu cyawe ntabwo kikira cyambaho nihebuye ndavuga ati ko nahifise abana bake ngiye kugwara igitigu kimwe kivyimbisha indakwere kandi mfise Imana ngendana n'Imana. Nukuri nararize ndihebura ariko nicaye hajya numvise nukuri kiganza c'Imana. Yesu yankijije mu mumpera amashi cyane. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Nizere rero ko wumvise zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora mu ishengero rya Hope Church. Si byose oya, ni zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora. Ego Yesu ariko arakorera abantu ibintu byinshi cyane
kandi bikomakomeye. Izo ni zimwe mu ntahe kandi mumaze imisi muzumva mumva n'izindi ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora. Abantu bagwaye imigera ya sida, abantu bagwaye za hypertension, abantu bagwaye za diabete, abantu bagwaye ibi na biriya, Yesu ariko arakora ibikomeye n'ibihambaye. Rero turaguhamagaye rero kuri uyu wa Mungu kugira ngo nawe Yesu akugirire neza. Ego uzoze kuri uyu wa Mungu. Yesu arafise umugambi mwiza cyane wo kugirira neza. Ko imigambi agufitiye ni imigambi myiza kandi imigambi y'amahoro. Ntaco tuma atakugirira neza nawe. Ego ntaco tuma Yesu atakugirira neza. Nico gituma nifuza ko nawe woza kuri uyu wa Mungu kugira ngo Yesu akugirire neza. Tuzosengera abantu bafise imitwaro ijanye n'ingwara. Ego ijanye n'ingwara, urashaka kubugwaye umugongo, urashaka kubugwaye foie, igitigu, urashaka kuba ugwaye amahaha, urashaka kubugwaye amaso, amenyo, eka ibi canke ibindi. Twama twabasengeye kandi twama twabonye ikiganza c'Imana. Nizoba ari wewe wayi wa mbere akize. Oya, mumvise ni ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora. Ego nuzoba wayi wa mbere. Kandi urashaka gufata minenerwe iyi message canke ubutumwa ndiko ndagutumira, ugasanga kumbura atakaje akaryo wari ufise ko gukira. Uretse no gukira ingwara, hari n'ibibazo bitandukanye mu miryango. Ugasanga kumbure umugore n'umugabo ntibumvikana, ugasanga kumbure umugore n'umugabo baravanye, cyangwa ugasanga n'umuntu atararonka umwana, cyangwa ugasanga yaronse umwana umwe akeneye undi mwana, cyangwa ugasanga hari ikibazo kicanke kindi, cyangwa ugasanga ategwa n'amarozi, cyangwa ugasanga hari ibintu bigaruka mu muryango. Ugasanga kumbure umuryango wose hari ikibazo cyawufashe, ugasanga bose ntibaheza amashure, cyangwa bose batwara amadayi y'ishushu. Mvuze bose mba ngomba kuvuga ati nka benshi muri bo. Ugasanga kumbure benshi hari amashuri batigeze bashikako, ugasanga benshi nta numwe usanga atera imbere mu buzima. Ugasanga ibyo byose usanga bigenda biboha abantu mu buzima. Ugasanga kumbure benshi mu buzima bo mu muryango, ugasanga bose benshi barapanze, ugasanga benshi nta numwe arigera no gura n'imodoka canke arubaka inzu yiwe. Ugasanga kumbure hari ikintu kumbure kanaka kiguma kibakurikirana, cyangwa ugasanga bama bashikana imyaka runaka bagapfa. Hari ibintu byinshi usanga biriko birakurikirana abantu mu miryango. Ibyo byose rero kuri uyu wa Mungu tuzosengera abantu bose bafise rero imitwaro iyo n'iyindi tutavuze, nko gukangagurika mu ijoro, nko kurota nabi mu ijoro, nko kunanigwa guheba icyaha runaka. Ugasanga hari umuntu yama yasambanye, canke yama yanyoye inzoga, canke yama yidroze mu mutwe, ugasanga yanywa ibiyayura mutwe, bigatuma agerageza ko yo bivamo mugabo bikanka. Ugasanga byarananiranye. Yesu arashoboye kubigukorera, ugasanga kandi ibintu byose bibaye vyiza. Hari ikindi tuzosengera abantu usanga taronka itiro, ukasinzira mugabo bikanka kuronka itiro. Abandi ugasanga yamarota abantu bapfuye mu miryango canke abo yarazi, ugasanga ari ibintu biguma bikurikirana, ntagira amahoro, ntagira umunezero. Abandi nabo ugasanga nta magara meza agira, kwa muganga barapimye ingwara barabuze, mugabo aguma konyera, aguma amagara ntameze neza. Abo se tuzobasengera kuri uyu wa Mungu. Turagutumye rero kugira ngo nawe Yesu akugirire neza, kugira ngo nawe Yesu akugirire neza, nawe uhindurirwe ibihe, ntuzogume muri bya bihe bya bindi nyene. Ariko Yesu arashoboye kugukorera ibyiza kandi nibitangaza bigakorekwa iwawe. Abo bandi Yesu agirira neza suko bafise kumbura amaraso asa n'indi bara bitandukanye n'amaraso nawe wavukanye. Ya Yesu yarakugiriye neza ukaba uriho, ico ni cyambere. Ibindi navyo arashaka kubikora kuko arabikorera n'abandi. Ego aho dusengera rero naho muri Hope Church nyene mu Caramagahahe. Turagutumye rero kuri uyu wa Mungu uzoze, kandi ntubifate minenerwe. Hari impamvu Imana yashimye ko wumva aya majambo ku radio, hari impamvu Imana yagombye ko uyumva. Ego kumbure Imana igomba nawe kukwibuka, yaributsa abandi nawe irashaka kukwibuka. Cyo bari gihe cawe, ntuzobure rero kuza kuri uyu wa Mungu. Dutangura isaha 2:30, kandi birakwiye kutocererwa kugira ngo ntuhavusanga ucerewe wicaye inyuma. Nivya koshika ku mwanya mwiza kugira ngo nawe ugirirwe neza, nkuko Yesu akwagirira neza n'abandi, nawe nta mpamvu yotuma atakugirira neza. Reka dusome ano majambo yanditse ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice c'indwi ku murongo w'9. Turasoma mu izina rya Yesu. Yesu yumvise ivyo aramutangarira, ahindukirira ishengero rimukurikiye ati, ndababwire sinari bwabone ukwizera kungana gutyo no mu Bisirayeli. Imana ihabwe icubahiro.
uyu yari umusoda w'umugabisha, yarafise umushumba wiwe yaragwaye, yararemvye kandi ari ku mfiro, maze atuma kuri Yesu ati nimumumbwirire ankirize umushumba. Maze abigisha baraza kumwinginga Yesu bamubwira ati buriya ujya niwe yanatubake isinagogi yacu. Yesu ariko aragenda rero agira hashike wa musirikare wa mukomanda aca abwira abantu ati mumumbwirire ntarinde gushika naho yovuga ijambo aho yobari ndazi ko bikunda ati ko nanje ndi umuntu agendera munsi y'amategeko, ndafise abasirikare nganza, ndababwiye ati wewe koriki aca gikora. Ati Yesu nategeke gusa. Yesu acavuga ati ndatangaye n'uyu muntu, ati arafise ukwizera mbere kurusha n'Abisirayeli. Rero ukwizera rero kurakora ibintu bikomakomeye. Ati muri ako kanya abantu basubiye inyuma kuja kumubwira rero wa mukomanda ivyo ko bashikanye inkuru, baca basanga wa mushumba wiwe yakize. Nuvuga ko Yesu ntiyarinze no gushikayo. Yesu arakora ibikomeye n'ibihambaye n'ibitangaza, ukamwizera gusa urabona ubwiza bw'Imana. Yesu rero yarashimye kwizera k'uwo mugabisha w'ingabo. Yesu rero kandi arakunze gukorera ku kwizera k'umuntu. Rero ni wizera urabona ubwiza bw'Imana, ukagira ukwizera gusa uraza kubona Yesu akora ibintu bikomakomeye kuruta ivyo waziga. Ego hari gihe rero abantu baja imbere y'Imana bafise gukekeranya. Oya, ntukekeranye. Yesu arafise umugambi mwiza, aragomba kugirira neza, aragomba kukwitaho, aragomba kukubabara, ariko we nukubera ufise ukwizera guke. Duza ukwizera ubona ivyo Yesu azogukorera. Urabi ivyo Yesu azogukorera. Urashobora kuba ukeneye akana, urashobora kuba ukeneye akazi, urashobora kuba ukeneye iki na kiriya. Uzoze rero ku munsi wa Mungu tuzogusengere, Yesu akugirire neza. Abantu benshi bararonse ama promotion ku buzi, abantu benshi rero bararonse ubuzi, abantu benshi rero baragiriwe neza mu buryo bucanka ubundi. Nawe nta mpamvu nimwe yotuma utagirirwa neza. Ego cyane. Reka tubanze tumvize kano karirimbo, karimbwe na korale yo mu ishengero rya Hope Church. Ego ni Blessing Family yo mu ishengero rya Hope Church. Rero inyuma y'aka karirimbo kaba Blessing Family tuca tugaruka rero kugira ngo tugusengere. Yesu nawe akugirire neza. Barakoze cyane rero aba Blessing Family yo mu ishengero rya Hope Church. Ni Pastor Jackson Nkeshimana rero mu ishengero rya Hope Church tukiri kumwe. Ngomba rero ko ndagusengera kugira ngo nawe Yesu akugirire neza. Ego urashobora kwifata aho ugwaye, ugira kwizera. Yesu arakora ibikomeye ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareth. Mwami wamutugirira neza kandi wamutwitaho. Ndakweretse ingwara y'uyu mwene data mu izina rya Yesu Kristo ndayikankamiye, mu izina rya Yesu Kristo ndayirukanye, mu izina rya Yesu Kristo ndayomoye. Ndahamagaye kugira neza kwawe Mana kugaragare muri uyu muryango. Mana ndakweretse ibintu byose byabateye izi ngorane zose bafise. Ndaguhamagaye kugira ngo babere nyishu kuko urashoboye kandi urahambaye. Ndakwizigiye Mwami kandi ndakwizeye, ndizeye kuvyumvise kandi kubikoze. Ni mu izina rya Yesu Kristo Mwami n'umucunguzi wacu, amen.
Yesu aguhezagire cyane, Yesu akugirire neza. Ego ndakwibutse rero ko kwa Mungu dufise amasengesho yo gusengera abantu bose bafise imitwaro yawe. Jewe ubwanje ndashobora kuba ntayizi, ariko Imana irayizi. Uze ugerageze ushika aho hantu, ni mu Caramagahahe. Nakubwiye adresse nimba watanguranye natwe, ariko nimba wadufatiye mu nzira ndashaka kwibutsa kandi ndashaka kubwira kandi naho mu Caramagahahe ni barabara rya 11, ni ku ntango nyene zibarabara. No kuvuga ko uri kuraja ku Gikoma uvuye kuri station, ni barabara bita iry'amabeni. Ego nimba wafashe bisi canke ukafata moto canke bajaje canke taxi, mubwira ati njana hafi ya Gikoma kibarabara ry'amabeni. Nta mutaximen atahazi kiretse watanguye ejo. Nta mutaximen atahazi yaba wa moto canke w'imodoka canke w'ikinga canke wa bajaji tukutuku. Abo bose barahazi babwira ati njana kwibarabara ry'amabeni riri hafi y'uruzi Gikoma aho mu Carama. Umwe wese aca kujanaho. Ushitse kwibarabara ry'amabeni ucubona ishengero, ni iryo shengero ryo nyene riri hari kuri iryo barabara ry'amabeni. Ego tuca tugusengera, no kuvuga kwa Mungu 2:30 nuzuceregwe. Turaguhaye kaze, Yesu aguhezagire, Yesu abane nawe. Ni wahabura canke ukaba utahabona neza, reka ndaguhe nimero zo mu protocol. Nari nazivuze ndiko ndazisubiramo kugira ngo kumbure uwadufatiye mu nzira nawe ashobore kuhabona. No kuvuga ko uca wandika ahantu kugira ngo uhave kumbura mu telefona umubaze. Ni kuri 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3, 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Woburusha, woburemerewe, wofise ibibazo waburiye inyishu, wobugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wobugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Nkeshimana, womwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 canke 68 22 78 52 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Turaguhaye rero kaze ku munsi wejo wa Mungu, wejo kugira ngo uronke nawe igitangaza cawe, Yesu akugirire neza. Iri joro rero urare witeguye kugira ngo uzinduke kare ntuhave ucererwa ku munsi wejo. Ndababwire rero kandi ko dufise igikorane c'abamama n'abigeme ku itariki 12 z'ukwa kane. No kuvuga ku ipasika igihe cy'isaha 9 kizoba ari igikorane c'inyigisho, no kuvuga seminaire y'aba mama n'abigeme. Izoba ari seminaire nziza cyane kuri uwo munsi wa Pasika itariki 12 z'ukwa kane, aho abamama bazoba bariko ariga ibijanye n'urugo rutunganye. Ego we wa mumama nawe umwigeme turaguhaye kaze kuri uwo munsi aho nyene ku shengero rya Hope Church, kugira ngo nawe nimbura umwigeme uzomenye ivy'urugo ngene bizogenda, canke nimbura umumama nawe urugo rwawe rugende neza. Abigeme bageze nibo barekure kuzoza. Tuzoba dufise umwigisha mwiza cyane asize amavuta y'Imana. Muzotangara ni umupfasoni azi kwigisha kandi amenyereye cyane ico gikorwa cyo kwigisha ingo, kandi ingo gasanga zafasha umurongo mwiza cyane. Turabaye kaze rero kuri uwo munsi w'itariki 12 z'ukwa kane, igihe cy'isaha 9 muri izo nyigisho z'abamama zitiriwe urugo rutunganye. Ni inyigisho nziza cyane. Ego ndakwibutse rero ko ejo rero inkoko niyo ngoma. Kaze rero tugusengere, kaze rero ubone igitangaza cawe. Yesu abahezagire. Mwari kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana wo mu ishengero rya Hope Church ni mu Caramagahahe. Yesu abahezagire. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Mweje kumviriza ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe kwibarabara ry'amabeni hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Covid, aho amabisi asanzwe akatira. Woburusha, woburemerewe, wofise ibibazo waburiye inyishu,
woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe? Woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana? Wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura.